Trasis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Tuangere tubaramutse amahoro y'Imana kandi tubaye ikaze mwebwe mwese bakunzi ba Trasis Hope Ministry TV. Twibutsa ko tugarutse muri ca kiganiro ciza kiriko kirafasha benshi mwanya mwiza wo guhimbaza no gutazira. Cyo ngarutse muri kino kiganiro ni Prote, turakingiwe mwite Mr. Paul, turazinanye turamenyeranye tumaranye igihe murabizi. Uyu munsi rero tukaba tugiye kwinjira neza na neza mu mwanya mwiza wo guhimbaza Imana no gutazira. Aho nza kuba ndi kumwe na gwagwaruka Matimisi rubahetsagira biciye muri izino ndirimbo. Reka batuzi ibiganza turamukanye, baramutse baje kudukurikirana uno munsi tuvuga ngo turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom. Naba tuza kuba turi kumwe muri kino kiganiro cyo guhimbaza no gutazira Imana, tuza kugaruka mu ndirimbo zike zitandukanye z'abaririmbyi mwagiye murakunda. No bakiriko barakora neza, bano barimvyi barashikano bakaziririmba natwe tugafashwa. Reka ono mwanya ndawure kure igisokani ndakirekere mwene data no Ben, ariko sinzi ko chance bazananye ushize rero tugemere ko bazoza bazananye. Ben mwaramutse. Ramutse bariko baradukurikirana ucugira ko bashikiriza agakemanyi mwaduteguriye uno munsi. Turabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Amazina ni yandi nyene Mugisha Beni. Twaje dufise ubutumwa bwiza kandi buryoshe, abagwaye barakira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Afise inyota yo kumenya Imana no munsi mube hafi. Mugomba muronke ubuzima. Kadutangure. Wema wako Bwana watosha, wema wako Bwana watosha, wema wako Bwana watosha, wema wako Bwana watosha. Wema wako Bwana watosha, wema wako Bwana watosha, wema wako Bwana watosha, wema wako Bwana watosha, wema wako wema wako Bwana watosha, haleluya.
watosha, wema wako watosha, wema wako Bwana watosha, wema wako Bwana watosha, wema wako Bwana watosha, wema wako Bwana watosha, wema wako watosha, wema
wawe naburiki segufise mamiho umagije naburiki segufise mamiho umagije ibyo ntunze n'ibyawe natuganje nduwawe naburiki segufise mwamiko umagije naburiki segufise mwamiko umagije ibyo ntunze natuganje nduwawe najubanje duwawe segufise mamiho umagije naburiki segufise mamiho ibyo ntunze n'ibyawe natuganje nduwawe uri hose himbaza naburiki segufise mwamiko umagije naburiki segufise mamiko umagije ibyo ntunze izo ntuze n'ibyawe natuganje najubanje duwawe naburiki segufise mamiko umagije naburiki segufise mamiko naburiki naburiki segufise mamiko ubigoye naburiki naburiki segufise mamiko mu byago byanjye naburiki naburiki segufise mamiko ibyo ntunze izo ntuze n'ibyawe natuganje najubanje nduwawe naburiki segufise mamiko umagije naburiki naburiki segufise mamiko umagije ibyo ntunze n'ibyawe natuganje nduwawe naburiki segufise mwamiko umagije gerageza gukora ibyiza ibibi bikanitanga imbere ngirira imbabazi ngirira imbabazi
gerageza gukora ibyiza ibibi bikanyitanga imbere iririmba imbabazi iririmba imbabazi yuza kutaba igitambo nta kiguzi nari kuronka igitambo wishimira n'umutima umenetse ndema mu mutima utunganye unyigishe guca bugufi buri munsi buri munsi aho nagera nzengusize ndagusaba uhora unyobora buri munsi buri munsi ndema mu mutima utunganye unyigishe guca bugufi buri munsi buri munsi aho nagera nzengusize ndagusaba uhora unyobora buri munsi buri munsi Nisemo guhora nkizwa Nisemo inzira y'agakiza buri munsi buri munsi wandika amategeko yawe mu ndiba y'umutima wanjye buri munsi buri munsi jewe ndema mu mutima utunganye ndagusabye unyigishe guca bugufi buri munsi buri munsi buri munsi buri munsi naho nagera aho nagera nzengusize ndagusaba uhora unyobora buri munsi buri munsi buri munsi ndema mu mutima utunganye unyigishe guca bugufi buri munsi buri munsi aho nagera nzengusize ndagusaba uhora unyobora buri munsi buri
umusaraba w'isoni Yesu wakubitiwe inkoni ubaho kurira ndaririmba ko wandutiye abatambyi umusaraba w'isoni Yesu wahakubitiwe inkoni ubaho kurira ndaririmba ko wandutiye abatambyi benshi ndabizi ko inkuru y'amarira yanjye Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.